Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano hamwe n'abatware b'iki gisagara. Ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi atwemerere gutahura ijambo ryiwe, atwungura ubwenge kugira ngo turitahure, ndetse aganirize ubugingo bwacu, atwubake bityo mu bugingo bwacu, atugaburire mu buryo bw'impwemu, kandi aduteze imbere mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bw'ibintu bigaragara, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Muri iri joro dufise icigwa gikomeye cyane. Ni icigwa citwa ngo ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo nibanga ryahishuriwe abizera Kristo bose. Haravuga Kristo aravuga muri Matagalpa igice ca 16 umurongo wa 13 kabandanya 13 kugeza ku 16. Aravuga reka turabe 13 kugeza ku 20. Reka tuhasome kugira ngo twumve neza ibintu byose byari kubiraba ngaha mwa kano kanya. Haravuga mu gice ca 16 umurongo wa 13 muri Matayo, haravuga ngo Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza atariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati, umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mw'ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu, no kuvuga ikuzimu, ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mw'ijuru, kandi ico uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mw'ijuru, n'ico uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mw'ijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Yesu Kristo. Ese Imana yohezagira imitima yacu, ikayihezagiza ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura muri kano kanya. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Icigwa cacu nk'uko nababwiye ni ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Aha Kristo yabwiye afoboye abigishwa biwe ibijanye n'ishengero ryiwe. Yarababwiye yuko we azokubaka ishengero ryiwe kuri uru rutare. Ni urutare rwo guhishurirwa kw'Imana, guhishurirwa kuvuye mw'ijuru, kuko Petero biciye mu guhishurirwa kwa Data wo mw'ijuru, uguhishurirwa ko mw'ijuru yarose ubumenyi, amenya uwo ari we Yesu. We yarose ubumenyi bw'uko Yesu yari Kristo, umwana w'Imana nzima, umusigwa w'Imana, mu gushitswa ko kuza kwa mbere kwa Mesiya nk'umwagazi w'intama w'Imana mu gikorwa ciwe c'ubucunguzi, kugira ngo apfe ku musaraba i Kalvariyo, nuko aho atanga ikiguzi c'ubucunguzi yoze ibyaha byacu mu maraso yiwe, bityo atsindanishirize umwe wese mu bana biwe. Gutsindanishiriza bisobanura ko umuntu mukozwa n'amaraso ya Kristo, mu kwizera Kristo mukiza wacu, hamwe no koza ibyaha byo mu maraso ya Kristo, uwo muntu aguma ameze nk'uko umengo ntiyigeze gucumura.
aba yatsindanishirijwe imbere y'Imana, kuko amaraso ya Kristo afata ibyaha byose nuko akabihanagura akabikuraho, nka wa muti umesura ufata amakakama ari ku mpuzu runaka yanduye, nuko mu kuyishira mw'uwo muti mw'iyo sabune, iyo mpuzu icafuye, iyo wewe hanyuma ukuyeyo iyo mpuzu ntibigifise ayo makakama. Urondeye ayo makakama uyarondeye hehe mw'iyo sabune naho nyene ntayobona. Kubera iki? Kuko iyo sabune iba yarungitse ubundi busha ayo makakama, iryo rangi iba yarirungitse iyo ryari riri imbere y'uko ribirangi, iba yarungitse utwo turemangingo twari tugize iryo rangi canke ayo makakama. Nico gituma mwitegereze ayo makakama arazimangana akavaho. Rero mwitegereza amaraso ya Kristo nayo arazimanganya ibyaha byacu, ndetse no mu bwenge bw'Imana birazimangana. Kubera iki? Kuko Imana ntiyongera kuvyibuka, kuko Yesu aba yabifuse. Rero murabe ingene amaraso y'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo ari igitangaza. Mw'isezerano rya kera ubwoko bw'Aburayo bwakoresha ibimazi vy'intama hamwe n'isuguru y'impene, amasuguru y'impene, kugira ngo babishikanire Imana, kuko nk'uko ibyagezwe by'Imana byabivuga, biciye muri ivyo bimazi ubwoko bw'Aburayo bwaregera Imana, ibyaha byabo bigatwikirwa n'amaraso y'ivyo bitungwa. Ariko ntibyashobora gukuraho ibyaha, byarabitwikira gusa, bigatwikira ibyaha. Ariko igihe hashika umwagazi w'intama w'Imana, ikimazi gitunganye, arico cashushanijwe muri bijya bitungwa, igihe hashika ikimazi gitunganye, Yesu Kristo we yatanze ikimazi gitunganye, nuko akuraho ibyaha byacu. Ntiyabitwikiriye, ahubwo yarabikuyeho, yarabihanaguye, ndetse yakuyeho n'ibyaha by'abera bo mw'isezerano rya kera bari muri paradizo, aribo bari barashikaniye Imana ibimazi bya bitungwa n'amasuguru y'impene, ariko ibyaha byabo bikaba byaratwikiriwe n'amaraso y'ivyo bitungwa. Ariko bo bari muri paradizo, barindiriye ikimaze ca Kristo ku musaba Kalvariyo, kugira ngo ibyaha byabo bikugweho burundu, kuko byari bitwikiriwe mu gihe ikimaze gitunganye kitari bwatangwa. Ariko kubera ko catonze ku musaba Kalvariyo, ibyaha byabo byarakuweho, byari bitwikiriwe ariko byarakuweho. Kandi aho rero bari biteguye kugira ngo bazuke, nuko hanyuma baje mw'ijuru bari kumwe n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Nico gituma igihe Kristo yazuka yanesheje, yarazutse kandi yazukanye, ndetse biyerekana mu gisagara c'i Yerusalemu n'abera bo mw'isezerano rya kera, kandi bari kumwe na Kristo bamarana iminsi 40 ku isi, kuko Kristo yamaze iminsi 40 ku isi nyuma yo kuzuka, hanyuma aduga mw'ijuru hamwe nawe yajanye n'abera bo mw'isezerano rya kera. Nico gituma imwe muri Zaburi iravuga ngo nimwigire birebire mwabirimba, umwami w'ubwiza ngo aze. Uwo mwami w'ubwiza ninde? N'uhoraho nyene ingabo, nyene ubutwari, niwe mwami w'ubwiza, kandi uwo yari Yesu Kristo mw'isezerano risha. Uhoraho w'inkomezi, intwari, azokwinjira yaciye mu marembo ahoraho. Mwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugize ibihe byose ngo haguke, uwo mwami w'ubwiza ngo aze. Uwo mwami w'ubwiza ninde? N'uhoraho w'inkomezi n'ububasha mw'isezerano rya kera. Mw'isezerano risha naho ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, niwe uhoraho umwe wo mw'isezerano rya kera. Rero turabona yuko Kristo mu gikorwa ciwe c'impongano ku musaba Kalvariyo yarogeje ibyaha byacu. Kandi rero iyo umuntu yakiye Kristo mukiza wiwe, nuko akoze ibyaha byiwe mu maraso ya Yesu Kristo, muri uwo muntu ikimaze ca Kristo kica kigira agaciro, kica kigira ico gikoze, kuko imbabazi ntiziba imbabazi umuntu atarazemera, ntabwo zigira agaciro mu muntu. Rero buri muntu wese yemera Kristo mukiza wiwe, akoze ibyaha byo mu maraso ya Kristo,
hanyuma aronka mpwemu yera kugira azoronka ubugingo budashira abuhawe na Yesu Kristo, kuko ubugingo budashira buri muri Kristo kandi ni waduha ubwo bugingo budashira. Rero biciye mu kwizera Kristo mukiza wacu no koza ibyaha byacu mu maraso ya Yesu Kristo hamwe no kuronka mpwemu yera, muri umwe wese muri twebwe harabo kuvuka bwa kabiri. Ibyo Kristo yabibwiye Nikodemu mu gice cya gatatu muri Yohana, aho yamubwiye yuko ari ngombwa kuvuka bwa kabiri, ibintu Nikodemu atatahura. Haravuga mu gice cya gatatu muri Yohana igice cya gatatu murongo wa 1 ukabandanya, haravuga ngo hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda, ni kuvuga ngo yari umuntu akomeye cyane. Uwaza kuri Yesu mwijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ni kuvuga ngo ntashobora kubutahura, ntashobora gutahurira ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawe, ariko ntumenya aho uva n'aho uja. Uko niko amera uvyawe na mpwemu wese. Rero ngaha Kristo yariko aravuga kuvuka bwa kabiri, abibwira Nikodemu ari banga ku kiremwa muntu. None gute umuntu ashobora kuvuka bwa kabiri yaravutse biciye muri papa na mama ngaha ku isi? Nuko igihe yavuka biciye mu bavyeyi biwe ngaha ku isi, yavukiye mu bwoko bwaguye ari bwo buturuka kuri Adamu, kandi mu yandi majambo yavutse yaraciriwe ubwo gupfa. Nico gituma ikiremwa muntu kivuka kikabaho agahinga ku isi, kigasaza hanyuma kigapfa. Bitagenze uko kirapfa cishwe n'impanuka canke indwara runaka. Ni bake abashika ku rupfu bakicwa n'ubusaza, no kuvuga ngo bakicwa no kugera mu zabukuru. Rero ivyo byose biterwa nuko umuntu avukira ngaha ku isi mu bwoko bwaguye, ari bwo bwoko bwamaze guciga urubanza rwo gupfa. Rero turabona ko hakenewe ukuvuka bwa kabiri, kuvukira mu byaremwe bishasha biciye muri Adamu musha afise ubugingo budashira. Kandi Adamu wa kabiri afise ubugingo budashira ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko muri Adamu twese dupfa mu buryo bugaragara tutizeye Kristo, naho nyene tugapfa no mu buryo bw'impwemu ndetse n'ibihe bidashira. Nk'uko muri Adamu twese dupfa, muri Kristo twese turahabwa ubuzima, twese turaronka ubuzima, tukazanwa mu bugingo budashira biciye muri Yesu Kristo. Kandi biciye muri Yesu Kristo niho turonkera kuvuka bwa kabiri mu kumwizera nk'umukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka na mpwemu yera. Aho niho turonkera ubugingo budashira, tukaronka impwemu ya Tofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, yitwa marayika w'Uhoraho, ashagaje irya nino y'abamwubaha akabarokora. Igihe twaza kuri ino si biciye mu kuvuka gusanzwe biciye mu bavyeyi bacu bo ngaha ku isi, twarose impwemu yo ku isi igihe twavukira kuri ino si. Nuko turonka kandi n'umubiri wo kuri ino si, umubiri upfa ubora kandi umara igihe gito. Mu yandi majambo twarose iki? Twarose ikintu kimara akanya gato, ikintu c'akanya gato, kugira ngo tube ngaha ku mumbe w'isi muri no mubiri upfa umara igihe gito, nuko duhuzwe n'ubugingo budashira, hanyuma twakire Kristo mukiza wacu, twoze ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama, mu maraso ya Yesu Kristo, turonke mpwemu yera, bityo habe muri twebwe uko kuvuka bwa kabiri kumwe Kristo yabwira Nikodemu. Uko niko rero
tuvuka biciye muri Adamu wa kabiri, nuko tukavukira mu bwoko bushasha, aribwo bwoko bushasha bwatangujwe n'umukungu wacu Umwami Yesu Kristo. Mu vyeshuro Yohana igice cya 3:14 haratubwira yuko Yesu ari inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Ivyo vyaremwe bishasha, ivyo Kristo yatanguje, ivyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira, kugira ngo tuzobehe bidashira turi kumwe na Kristo nk'abami n'abaherezi mu bwami bw'Imana. Rero ibi vyaremwe bishasha aribo arabizeye Kristo mukiza wacu, boze vyaha vyabo mu maraso y'umwagazi w'intama, baronka mpwemu yera. Ibi vyaremwe bishasha vyitwa ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ishengero bisobanura abasohowe hanze, kandi nk'uko ubwoko bw'Eburayo bwasohowe muri Egiputa bakugwa mu buja bwo muri Egiputa, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo barasohowe hanze y'isi, nuko barashizwe mu bwami bw'Imana. Umubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo biciye mu kwizera Kristo mukiza wacu, hamwe no kuronka amaraso yiwe, koza ivyaha vyacu mu maraso yiwe, ndetse no kuronka mpwemu yera. Bityo turonka kuvuka bwa kabiri, aho turonka impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, impwemu yo mwijuru. Hanyuma ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi tuzoronka umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza, uwo Kristo yasezeraniye umwe wese muri twebwe, kuko uno mubiri ufatika ni umubiri upfa kandi urabora kandi umara igihe gito. Nico gituma ugwara, nico gituma umuntu yumva adendebukiwe, nico gituma ari ukugaburira kugira ngo ntudendebukirwe, kandi nico gituma nyuma umaze igihe kinini wewe urabona wiravye mu cirore, nuko wukavuga uti ubu mfise imyaka 60, ariko igihe nari mfise imyaka 15 naboneka nkiri umusore. Aho nuko uyu mubiri ari uwupfa, umara igihe gito kandi urabora, ugenda urasaza, ukagenda uratakaza ubuzima buke buke, kandi uko imyaka igenda irahera, imishwarara y'umuco umubiri ufise igenda iratakara irahera. Nuko imyaka ya nyuma y'ikiremwa muntu ayibamwo mu mishwarara ya nyuma y'umuco. Ni nk'imodokari, imodokari ibateri ryaheze, iyo hasigaye umuriro mukeyi mu bateri, iyo bagiye kuyatsa canke kuyatsa, yakayitonze cyane yikwegura, rimwe na rimwe no kwaka ntiyaka, bakayisuguma. Uko niko rero bigenda iyo ikiremwa muntu kigeze mu myaka 70 ugakomeza. Ndetse rimwe na rimwe bagomba gufasha abantu bamwe kubafasha no kuvyuka, abandi bakisanga bagikomeye, no ku myaka 80 bakisanga bagikomeye. Ariko mwitegereze impera n'imperuka, iyo uwo mushwarara wa nyuma w'umuco uheze uwafise, impera n'imperuka bimugendekera nk'uko biba ku mamodokari afise ibateri ritarimwo umuriro. Uko niko rero biba ku kiremwa muntu, impera n'imperuka ntabashaka no kugenda mbere, agapfa umubiri ufadika. Rero murabona ko hari ikindi kintu ku kiremwa muntu, hariho ubugingo budashira. Ico gituma duca kuno mube w'isi muri no mibiri ipfa, kugira ngo duhuzwe n'ubugingo budashira. Ntidukwiye kuba abantu bibanira cyane ngo duhe ubugingo bwacu gusa akagahe kagufi gusa k'ubuzima. Hariho ubugingo budashira ku bugingo bwacu, kandi aho nibiciye muri Yesu Kristo, tukamwakira nk'umukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Yesu Kristo, tukaronka mpwemu yera. Bityo tukaronka impwemu ihoraho, impwemu ya Teofania mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa nyuma tuze turonke umubiri uhoraho, umubiri uhoraho w'ubuyabaga uri mu rugero ibihe bidashira, uzo uri mu rugero rw'imyaka iri hagati ya 18 na 21 y'amavuka, kugira ngo tubanye na Kristo, kugira ngo tubane na Kristo ibihe bidashira. Kuko umuntu wese yizera Kristo mukiza wiwe akaronka mpwemu yera, aba yararose ubugingo budashira, kandi aba ari uwo mu vyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira.
abari uwo mwuno mubiri w'ibanga w'abizera witwa muri Bibiliya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Iri banga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryavuzwe na Kristo umugani w'ugwafu n'uburo ndetse no mu bibyi, kandi no mu yindi migani Kristo nawe nyene yaravuze ku ibanga ry'ishengero ryiwe. Ishengero ryiwe rishushanijwe mwitegereze, rishushanywa n'ingano, ariko kandi mw'ishengero hamye hari iki? Hari ugwafu, kandi byose biri hamwe. Ugwafu n'uburo byitwa iyobokamana ry'abakristo muri rusange, ariko mwiyobokamana ry'abakristo muri rusange iri jambo ati muri rusange hamye harimwo ugwafu n'uburo, abana b'ubwami hamwe n'abana b'umubi. Nico gituma dushobora kubona ko hagiye haraba ibintu bitandukanye biciye muri kahise k'ikiremwa muntu. Ugwafu rutoteza uburo nk'uko Kayini yatoteje Abeli akamwica. Rero turashobora kubona yuko Kristo avuga ko ku munsi wa nyuma, mu gihe ca nyuma, ku iherezo ry'ibihe, ko ariho hazoba ugutandukanywa, aho Kristo azotandukanya ugwafu n'uburo. Ugwafu ruzohambirwa imikama rushigwe mu itanure ry'umuriro, ahazobera amarira no kujyana isi y'amenyo. No kuvuga ngo ruzoshigwa mu kaburo gakomeye, aho ibihano vy'Imana bizoba biriko biragwa kuri uno mumbe w'isi mu gahe kagufi k'imyaka 3 n'igice. Ivyo bihuye n'igice ca nyuma c'iyinga rya 70 ry'ubuvugishwa bwa Daniyeli, aho Imana izoba iriko irakorana n'ubwoko bw'Abaheburayo. Rero ku ngano isezerana nuko zizokwegeranywa zigashirwa mu kigega c'Imana, nk'uko kandi tubibwirwa muri Maraki igice ca 4 murongo wa mbere kugeza ku wa 6, ko hazoza umunsi waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi bazobishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora. Nikuhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Ni bande bavuzwe yuko ibi bizobako? Avuze yuko ibi bizoba ku bantu bakora ibibi. Ibi biba kugwafu, abana b'umubi. Ku bana b'Imana naho, abana b'ubwami bashushanywa n'ingano, bizobagendekera gute? Haravuga ngo ariko mweho abo bahizina ryanje, izuba ry'ubugororotsi izobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Ukurasa kw'izuba ry'ubugororotsi kubaha izina ry'Umwami ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yaravuze ati ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazogendera mu mwijima, ariko azogira umuco w'ubugingo. Ubugingo buhe? Ubugingo buhoraho. Rero mwumvirize namwe ingene hariho umuvumo n'ibihano vy'Imana ku gwafu, abana b'umubi, mu gihe ca nyuma, ku munsi wa nyuma, ku munsi waka nk'itanure, ku munsi w'uhoraho, arico ariko impombe c'indwi. Ariko ku ngano, abana b'ubwami, hariho umugisha, kandi abana b'ubwami nabagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, aribo bizeye Kristo nk'umukiza wacu, bageze ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, kandi bararose mpwemu yera. Mu yandi majambo, baravutse ubwa kabiri, kandi barinjiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Baravutse bavukira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, no kuvuga ngo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Umuntu ashobora kuvuga ngo jewe ngiye kwiyunga n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kuko ivyo suko bimeze. Nkuko kandi udashobora kuvuga uti ati ndagiye kwiyunga n'umuryango runaka kugira ngo mbe umwana w'uwo muryango. Murabona yuko ivyo bidashobora kuba. Wewe kugira ngo ube ubugize uwo muryango, wewe utegerezwa kuvukira muri uwo muryango, ukavyagwa na papa na mama bo mu uwo muryango. Aho rero ntutegerezwa kuvukira muri uwo muryango biciye muri papa na mama bo ngaho, nuko wewe ugaheza ukaba umwana
w'uwo muryango, urwo rugo, uwo muvyeyi w'umugabo n'umugore. Hanze y'ivyo wewe ntushobora kuba umwana w'uwo muvyeyi w'umugabo hamwe n'uwo mugore. Uko niko rero bimeze no mu bwami bw'Imana. Wewe ntushobora kuba umwana w'Imana, wewe ntushobora kuvuga nk'umwana w'Imana mu bwami bw'Imana kiretse wizeye Kristo mukiza wacu, uwoze ibyaha byawe mu maraso ya Yesu Kristo, uronke mpwemu yera. Aho niho rero wewe uvuka, uronka kuvuka bwa kabiri. Kumwe Kristo yabwira Nikodemu, aramubwira ngo ni ngombwa kuvuka bwa kabiri, ukabyagwa n'amazi na mpwemu, kuko utabyagwa n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana canke ubwami bwo mw'ijuru. Ni kuvuga yuko adashobora kwinjira mu ishengero rya Yesu Kristo, ntashobora kuba uwugize ubwo mubiri w'ibanga w'abizera, aribyo vyaremwe bishasha, ubwoko bushasha, ivyaremwe bishasha bikomoka kuri nde? Kuri Data wo mw'ijuru, abaza biciye baturutse ku mukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, ari we nkomoko y'ibi vyaremwe bishasha, ubwoko bushasha ubwo Imana iriko irarema. Kandi ico gituma twese tuzogira ishusho na kameremere, dufise impwemu ya teofani ihoraho hamwe n'umubiri uhoraho ku munsi wa nyuma. Umubiri wa teofani twarawurose igihe twakira Kristo mukiza wacu, turonka mpwemu yera. Hanyuma umubiri ufatika uhoraho tuzowuronka ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe abakiri bazima tugahindurwa. Kuko uyu mubiri ubora kandi upfa kandi umara igihe gito, uzohindurwa. Tuzohindurwa mu turemangingo twacu, nuko tuzokwambara ukudapfa, tuzogira umubiri uhoraho kandi w'ubuyabaga uri mu rugero, uzoba uri mu rugero ibihe byose, uzoba uri mu rugero ruri hagati y'imyaka 18 na 21. Uwo ni wa mubiri musha uwo yasezeraniye twebwe twese, kandi Imana ishimwe ko yaduhaye uwo wa mbere kugira ngo hanyuma umubiri wa nyuma azoduha azoba ari umubiri uhoraho. Nuko rero ubwa mbere Pawulo yavuze ngo, reka turabe ingene Pawulo abivuga mu gwete yandikiye, mu gwete rwa mbere rw'Abikorinto igice ca 15. We ngaha aravuga kuri iki kintu gikomeye cyane kizoba ku munsi wa nyuma. Aravuga ngo igice ca 15 umurongo wa 45, canke reka turabe 42 kabandanya mu Bikorinto ba mbere igice ca 15. Aravuga ngo no kuzuka kubapfuye ni nkuko habibwa ikibora, uyu mubiri hazurwa kimeze gute? Habibwa ikibora, hazurwa ikitabora. Ni kuvuga yuko abapfuye bizera Kristo igihe bazozuka bari mu mubiri uhoraho. Habibwa igikengerwa, hazurwa icicubahiro. Habibwa ikinyantege nke, hazurwa icinkomezi. Habibwa umubiri w'inyama, uyu mubiri ufatika n'umubiri w'igikoko. Hazurwa umubiri w'impwemu, umubiri uhoraho, uwo Kristo yasezeraniye umwe wese mu bamwizeye boza ibyaha byabo mu maraso yiwe, ndetse baronka mpwemu yera. Hariho umubiri w'inyama, hariho n'umubiri w'impwemu. Kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ofise ubugingo, Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Ariko uca impwemu sico kibanza, yamara ic'inyama nico kibanza, kigaherukirwa n'ic'impwemu. Umuntu wa mbere yandurutse mw'ivu, n'uwo mukungugu. Umuntu wa kabiri ari we ari umwami yandurutse mw'ijuru. Murabe, umuntu wa mbere Adamu ni wo kw'isi, umuntu wa kabiri ari we ari umwami ni uwo mw'ijuru, n'uwo mw'ijuru. Kristo yaravuze ngo nta n'umwe yaduze mw'ijuru uretse uwamanutse avuye mw'ijuru, umwana w'umuntu ari mw'ijuru. Nubwo yari ari kw'isi umubiri we w'inyama, ariko we muri mpwemu no mu bugingo yarari mu bundi buringanire, yarari mw'ijuru. Nk'uko umukungugu ari, niko nabo umukungugu bandi bari. Ni kuvuga ngo uko Adamu ameze ni nako n'abakomoka kuri Adamu bameze.
kandi nk'uko uw'ijuru ari ni ukuvuga Kristo niwe wo mw'ijuru, nk'uko uwo mw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Abo mw'ijuru ni abahungu n'abakobwa b'Imana bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, buno bwoko bushasha Kristo ariko arubaka ararema, kandi yarabaremeye umubiri wa teofaniya, uko buri muntu wese agenda arizera Kristo akoze ibyaha byo mu maraso ya Kristo, nuko akaronka mpwemu yera. Rero ku munsi wa nyuma igihe hazokuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana mu gihe c'ibiruka z'imfuruka n'ikiringo c'ubwami, nuko bakaba bavukiye mu bwami bw'Imana, akaba yarose ukuvuka bwa kabiri, akaba yarose umubiri wiwe wa teofaniya, hanyuma ikizoba gisigaye gusa azohara umubiri ufadika uhoraho wo Kristo yasezeraniye twebwe uwo azoduha. Azozora abapfuye bizera Kristo bari mu mubiri uhoraho, ahindure n'umwe umwe wese mu bari bazima muri twebwe abakiri bazima kuri uyu munsi wa nyuma. Uko niko rero azoduha umubiri uhoraho uwo yasezeraniye umwe wese muri twebwe. Nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ni ukuvuga yuko tuzogira ishusho na kamere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ariko bene data, ico mvuga niki? Yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ni ukuvuga yuko umuntu ari mu mubiri w'ubupfa ubora kandi umara igihe gito, ntashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Kandi turi muri uno mubiri ubora, ntidushobora kuragwa ukutabora. Ni ukuvuga uyu mubiri upfa ntushobora kubandanya ubaho ibihe bidashira, kuko ni uw'igihe gito. Ni umubiri upfa kandi n'umubiri ubora, ico gituma utegerezwa gupfa. Kandi abapfuye bizera Kristo igihe bazozuka natwe bakiri bazima tukababona, nuko tutegerezwa kuzoca duhindurwa, kuko nk'uyu mubiri ntitwashobora kubaho ibihe bidashira, kuko ni umubiri umara igihe gito ubora kandi urapfa. Ehe, ndababarira akabanga. Agiye rero kutubwira ku ibanga rikomeye cyane ry'ubwami bw'Imana. Aratubwiye ngo ntituzosinzira twese, ni ukuvuga ngo si twese tuzopfa, ariko twese tuzohindurwa. Ni ukuvuga yuko haje uguhindurwa ku bizera Kristo bose bakiriye mpwemu yera bavuka bwa kabiri, nuko bakaba bagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Ni ukuvuga ngo bakaba bagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, barinjiye mu bwami bw'Imana, baravutse bavukira mu bwami bw'Imana, ni ivyaremwe bishasha. Rero aravuze ngo mu kanya gato, mu kanya nta gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Iki kintu mukizirikane, aho inzamba ya nyuma, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga. Kandi iyo havuzwe ku nzamba, inzamba y'Imana, habashazwe kuvuga ijwi ry'Imana riganiriza abantu bayo biciye mu muvugishwa. Iri ni ryo jwi ry'Imana rimeze nk'inzamba, bivugwa nk'uku mu mvugo y'ibishushanyo. Iyo havuzwe ku ijwi ry'Imana, haba rishushanirijwe mu nzamba canke umuturagaro. Igihe Kristo yavuze ngo shemagiza izina ryawe data, humvikanye umuturagaro mu ijuru, ariko ryari ijwi ry'Imana rivuze riti naramushimagije kandi nzokongera ndamushimagize. Bamwe baravuze bati wari umuturagaro, abandi bati marayika aravuze, ariko yari Imana ivuze iriko iraganiriza Yesu Kristo. Iyo havuzwe ku nzamba, haba ariko havuga ku ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo ririko riravuga biciye mu ntumwa zitandukanye. Rero iyo havuzwe ngaha ku nzamba ya nyuma, haba havuzwe ku ijwi rya Kristo ririko riraganiriza ishengero biciye mu butumwa, biciye mu ntumwa ya nyuma, kuko namba ari inzamba ya nyuma itegerezwa kuza biciye mu ntumwa ya nyuma. Nyuma y'iyo nta yindi ntumwa izoza, kuko nyuma y'ubwo butumwa bwatanzwe n'iyo ntumwa nta yindi nzamba ihari, nta bundi butumwa buhari buvuye ku Mana. Iyo nzamba ya nyuma kuba ari ijwi rya Kristo aduha ubutumwa bwa nyuma, ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero haravuze ngo aho inzamba ya nyuma izovugira,
kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora. ni ukuvuga ngo abapfuye bizera Kristo, abizeye Kristo mukiza wabo boze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu yera, ariko imibiri y'inyama ikaba yarapfuye. Bobo babandanije kubaho, ariko umubiri wabo ufatika warapfuye. None babandanije kubaho gute? Bagiye kuba muri paradizo, umubiri wa teofaniya uwo barose igihe bizera Kristo mukiza wabo, baronka mpwemu wa Kristo. Bo bari muri paradizo, aribwo buringanire bwa gatandatu, aho babayeho mu mubiri usa n'uyu twebwe dufise, ariko mu bundi buringanire bwa gatandatu. Kandi bo bazozuka. Haravuga ngo abapfuye bazozuka batagishobora kubora, no kuvuga ngo bazozuka bari mu mubiri uhoraho utabora. Natwe twebwe bakiri bazima tuzohindurwa. Uyu mubiri upfa uzohindurwa igihe tuzobona abapfuye bizera Kristo bazutse, kuko kubera ko uzohindurwa, kuko amwe no mu mubiri upfa ntitwashobora kubaho ibihe bidashira. Tubandanije tubahe mwono mubiri upfa igihe twogira ku myaka 60 canke 70, igihe twogira imyaka iri hagati ya 70 n'ijana twoca dupfa. Ariko kubera ko twashitse ku munsi wa nyuma, mu gihe ubwo abapfuye bizera Kristo bazozuka, nibazuka natwe tuzoca duhindurwa kugira ngo tubandanye tubaho ibihe bidashira turi kumwe na Kristo, kandi tuzojana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Mu gihe isi izobirikira ca mu bihano by'akaruga gakomeye bizomara imyaka 3 n'igice, hanyuma tuzogaruka ku isi turi kumwe na Kristo mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 mu bwoko bw'Abaheburayo. Tuzoba turi kumwe na Kristo i Yerusalemu, aho Kristo azokwicara ku ntebe bw'ami ya Dawidi nk'umwami w'abami n'umuganza baganza, nk'umwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi, aho Kristo azoganza, aganza ubwoko bw'Abaheburayo, aganze imiryango 12 ya Isirayeli, aganze n'amahanga yose. Kuko Kristo ni nk'umwana wa Dawidi, ni samuragwa w'intebe bw'ami ya Dawidi, kugira ngo aganze ubwoko bw'Abaheburayo. Nk'umwana wa Aburahamu, ni samuragwa w'igihugu ca Isirayeli hamwe n'ibintu byose birimwo. Nk'umwana w'umuntu, ni samuragwa umubumbe w'isi wose hamwe n'amahanga yose ndetse n'ubwami bwose. Nk'umwana w'Imana naho, ni samuragwa w'amajuru hamwe n'isi. ni ukuvuga yuko byose ni vya Kristo. We ni samuragwa w'ivyaremwe byose. Natwe turabaragwa b'Imana hamwe n'abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Ni kuvuga yuko turabaraganwa nawe mu bwami bw'imyaka 1000. Turi abaraganwa nawe mu gihugu cyose cya Isirayeli, turabaraganwa nawe mu bumbe w'isi bose ntabwo n'ubwami bwose, turabaraganwa nawe mwisanzure ryose mu majuru hamwe n'isi. Rero mwitegereze iri banga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, imigisha yose afitiye abatojwe n'Imana bose, amazina yabo yanditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama uhereye ku visi tarashigwaho imfatiro. Aribo bari kuza ngaha ku isi umubiri w'umuntu bakakira Kristo mukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, nuko bakaronka na mpwemu yera. Mu yandi majambo, bari kuvuka bwa kabiri, bakavukira mu bwami bw'Imana mu ibanga wa Yesu Kristo, kugira ngo baganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma baganzanye n'ibihe bidashira. Rero murabe ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ariyo nzu y'Imana, nk'uko tubigirwa na Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo. Mwitegereze mu Baheburayo igice ca 3 murongo wa 5 no 6, kugira ngo ntidusome byinshi. Pawulo aratubwira ngo, kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abicabona cyo gushingira intahe bizovugwa hanyuma. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urwo rugo rwayo ni twebwe. Mbega urwo rugo ni bande? Avuze ngo kandi urwo rugo rwayo ni twebwe, naba tubangirije ubushize bw'amanga no kwirata ivyizigiro byacu rwose gushitsa kwiherezo. Rero turashobora kubona yuko inzu y'Imana ari twebwe. Inzu y'Imana ni umubiri wanga wa Kristo, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Iyo niyo nzu y'Imana, no kuvuga ngo umuryango w'Imana, uruvyaro rw'Imana, bakomoka ku Mana. Inzu
inzu si inzu y'impome zine, ahubwo inzu ni umuryango. Inzu y'Imana nayo umuryango w'Imana n'abana b'imfura banditswe mu ijuru uhereye kuva isi itararemwa mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Abaza kuri uwo mubiri w'isi nuko mu kiringo c'ubuntu hamwe n'ikiringo c'ubwami bakakira Kristo mukiza wabo, bakoze ivyaha vyabo mu maraso y'umwagazi w'intama, bakaronka na mpwemu yera. Nico gituma baronka ukuvuka bwa kabiri, nuko bakavuka bwa kabiri bakavukira mu bwami bw'Imana bafise ubugingo budashira. Mwumve ingene Pawulo abitubwira mu gwete yandikiye Abanyefeso igice ca 2 umurongo wa 10, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Turi iki? Turi ibiremwa vyayo, vyaremewe muri Kristo Yesu. Ni vyaremwe bishasha, nivyo we ariko ararema hamwe n'ibiremwa abantu, akabirema mu bindi biremwa abantu. Baranyavuga ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, kuko ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano n'ivyasezeranwe, ataco mwizigiye kubizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ni ukuvuga mu bwoko bw'Abaheburayo hamwe n'abanyamahanga bamye baba ihanga rimwe. Iri hanga ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ihanga ryo mw'ijuru. Bananyavuga ngo ayo mahanga yose ayagire gute? Kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomboye ca gisika co hagati cadutandukanye. Ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe, nibwo vyagezwe birimwo amabwirizwa ava ku vyashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememo umuntu umwe musha, ngo azane amahoro atyo, areme umuntu mushasha. Ni ukuvuga ngo umuntu mushasha ari we camwa co kuvuka bwa kabiri. Ico nico caremwe gishasha, kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe, ayuzurishe n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwasi. Biciye mu mubiri wa Kristo turuzura n'Imana, kandi biciye mu mubiri w'ibanga wa Kristo twisanga twuzuye n'Imana. Muri uwo mubiri w'ibanga wa Kristo harimwo abantu bose buzuye n'Imana biciye mu mukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Haravuga ngo awicishe bwa bwansi, yaraje abwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Kuko uko turi amacakubiri, ari we adushikiriza Data wa twese turi mu mpwemu umwe, biciye muri mpwemu yera turinjira, baba Abaheburayo ndetse n'abanyamahanga, tukwinjira kwa Data wo mw'ijuru, kugira bityo twinjire mu biribanga wa Kristo, nuko tugaragarire ngaho nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana. Mbega n'uwuhe muryango urimwo abizera Kristo bogejwe n'amaraso ya Kristo, bakaronka mpwemu yera, nabo mu muryango w'Imana, mu muryango wo mw'ijuru, kuko barose kuvuka bwa kabiri, kandi umuryango we uvukiyemwo niwo muryango ubura w'iwanyu. Ubu rero mwebwe muri abo mu muryango wo mw'ijuru, ari wo muryango w'Imana, hari wo Kristo ari inkomoko yawo. Yaravuze ngo kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza. Murabona ashushanya ishengero ririko rirubakwa.
muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Iyi niyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami, ishengero ryiwe, abogejwe n'amaraso ya Kristo, abarose mpwemu yera. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo, kugira ngo Imana ibe muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Mwitegereze, nico gituma Kristo ariko yubaka ino ngoro nshasha, ari bwo bwoko bushasha, kandi Imana izoba muri buri muhungu n'umukobwa w'Imana mu mwuzuro wose. Mu gihe tukiri mwuno mubiri upfa ubora kandi mari gihe gito, dufise umushuzo wa mpwemu. Imana iba mu mugabane uhwanye n'umushuzo wa mpwemu, ariko igihe tuzogira umubiri musha, Imana izobigaragariye mu mwuzuro wose, Imana izobigaragariye muri twebwe. Mpwemu w'Imana azobagaragaye mu mwuzuro wose, muri umwe wese muri twebwe, kuko iri niryo hangiro ry'Imana, no kubaka ubwoko bushasha bushushanywa n'ingoro, kugira ngo Imana izobe mw'ubwoko bushasha muri ino ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Nico gituma Imana yahaye ubwoko bw'Abaheburayo itegeko biciye mu vugishwa n'Imana Mose, kugira ngo bubake ihema. Hanyuma mu gihe ca Salomo hubakwa ingoro ya Salomo. Zijya ngoro zubatswe hashingiwe ku gishushanyo kiri mu ijuru, hashingiye ku gishushanyo c'ingoro iri mu ijuru. Kandi iyi ngoro yubatswe na Salomo hamwe n'iyo Mose yubatse zishushanya iri mu ijuru. Mu yandi majambo, zishushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Nihanganire, iyi ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ariko shengero ryiwe yubakwa na Kristo, uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, hisunzwe iki gishushanyo nyene c'ingoro iri mu ijuru, hisunzwe ca gishushanyo Mose yakoresha ndetse na Salomo yakoresha. Nico gituma inyubako y'ingoro y'impwemu ya Kristo ariko shengero ryiwe yatanguriye hariya mu bwoko bw'Aburayo, hariya mu gice cyo hanze, hanyuma yimukira mu gihe ca mbere canke intambako ya mbere y'ishengero ry'abanyamahanga. Byose bishushanijwe ngaha kuri kino gicapo cyakorejwe na Revera William Branham mu kuvuga ubutumwa bwitwa igihagararo c'umuntu atunganye, ndetse n'intambako canke ibihendo by'ishengero ry'abanyamahanga. Ndetse kandi yaranavuze yerekeza kuri iki gicapo mu butumwa butandukanye. Aha turabona yuko intambako ya mbere canke igihe ca mbere c'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga gihuye na Aziya ntoya. Buri gihe hamya hari kibanza hashikirijwe buri ntambako y'ishengero rya Yesu Kristo, ndetse habaye n'intumwa yarungitswe na Yesu Kristo. Igihe ca mbere cabereye muri Aziya ntoya, intumwa yari Pawulo. Hanyuma igihe ca kabiri cabereye mu Bufaransa, intumwa y'ico gihe yabaye Irene. Murabe ingene Kristo yimutse muri mpwemu yera. Ubwa mbere ava mu bwoko bw'Aburayo yimukira muri Aziya ntoya, hanyuma ava muri Aziya ntoya yimukira mu Bufaransa, mu Burayi. Murabe ingene yamya navuga kandi biciye muri Pawulo, mu rurimi Pawulo yakoresha mu kuvuga ubutumwa. Hanyuma yavuze biciye muri Irene mu Bufaransa, mu rurimi Irene yakoresha. Hanyuma mu gihe ca gatatu gicashikirijwe mu Burayi nyene, yavuze biciye muri Marte hariya mu Burayi, kandi hariya yarari mu Bungiriya no mu Bufaransa. Iyo ntumwa y'Imana biciye muri we Kristo yarigaragaje avuga mu rurimi iyo ntumwa yavuga. No kuvuga yuko yavuga igifaransa hamwe n'igihungiriya, kandi biciye muri we yaraganirije abantu, arahamagara yegeranya abatoranijwe muri ico gihe ca gatatu. Kuko biciye muri izo ntumwa Kristo yamye ashitsa ivyo yasezeranye muri Yohana igice ca 10 murongo wa 14 ukabandanya havuga ngo ni jewe mwungere mwiza, ndazi izanje n'izanje ziranze, nkuko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. No kuvuga ngo sizo mu rugo rw'Abaheburayo, izindi ntama sizo mu uru rugo, ahubwo ni intama zo mu banyamahanga.
yaravuze ngo nazo nyene birankuye kuzija imbere, tizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Mbega ni gute bishoboka ko Kristo ahamagara intama ziwe zo mu banyamahanga zikumva ijwi ryiwe, mu gihe Kristo igihe yapfa akazuka akaduga mu ijuru, yamye ari mu ijuru ku ntebe, mu ngoro iri mu ijuru hariya ku ntebe, ariko aratuvuganira yingingira abo bose amazina yabo yaretse mu gitabo cy'umwagazi w'intama. Ni gute bishoboka yuko bumva ijwi rya Kristo ari hariya mu ijuru, ariko Kristo muri mwe mu yera yaramanutse ku munsi wa Pantekoti, aho havutse ku munsi wa Pantekoti ishengero ryiwe. Kristo yamye rero agaragara muri mwe mu yera biciye mu ntumwa ziwe, uva mu gihe uja mu kindi. Yavuze biciye mu ntumwa, hanyuma avuga biciye muri Mutagatifu Pawulo mu gihe ca mbere mu banyamahanga, arahamagara intama ziwe mu gihe ca mbere, hanyuma yavuze mu gihe ca kabiri, ca gatatu, ca kane, ca gatanu, ca gatandatu hariya mu Burayi biciye muri zino ntumwa zitanu yarungitse mu Burayi, Irene, Marite, Colomba, Luther na Wesley. Aravuga mu rurimi rw'izo ntumwa, arahamagara regeranye intama ziwe muri ivyo bihe. Hanyuma yimukiye muri Amerika ya ruguru, Kristo muri mwe mu yera arungika intumwa yiwe Revera William Branham, avuga biciye muri we mu Congereza co muri Amerika ya ruguru, arahamagara regeranye intama ziwe zo mu gihe c'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mwitegereze ingene yamye ashitsa isezerano ryiwe ko yari afise intama zitari zo mu mukoko w'ubwoko bw'Aburayo, nazo nyene agaterezwa kuzizana kandi zikazokumva ijwi ryiwe. Kandi hariho umukuku n'umwungere umwe. Uwo mukuku ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, umubiri w'ibanga wa Kristo, inongoro y'umuhemu ya Kristo, buno bwoko bushasha, ivyaremwe bishasha ariko ararema. Rero nyuma yuko haheze zino ntambuko canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga bihuye nahera hingoro ya Yesu Kristo, bishushanywa nahera hingoro yubatswe na Salomo hamwe n'ingoro yubatswe n'umuvugishwa Mose. Rero mbega niki kindi Kristo afise cyo gukora, kuko haramaze guhereza intambuko canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga. Ica afise kuri no munsi wa nyuma n'igihe cy'ibirikoze furuka, aho Kristo atuganiriza, atubwira ubutumwa bwiwe bwa nyuma nino nzamba ya nyuma, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, akatumenyesha bino bintu byose bitegerezwa ko aho vuba kuri no munsi wa nyuma. Nico gituma mu byesho Yohana atubwira ku bijanye n'ijwi rya Kristo. Iri jwi rya Kristo rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Ibyesho igice ca mbere umurongo wa 10 na 11, Yohana yaravuze ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu. Ku munsi uwuhe yari ku munsi w'Umwami, arico kimpumbi c'indwi. Ku munsi umwe imbere y'Umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Tubibwirwa na Petero wa kabiri gace 3 umurongo wa 8 na Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Iyi Imana ivuze ku munsi wayo umunsi umwe kuberemwa abantu ni imyaka igihumbi. Rero Yohana yisanze ari ku munsi w'Umwami, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Yumvise iki? Ijwi rirenga nk'iry'inzamba n'ijwi rya Kristo riganiriza ihanga ryiwe, ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma, rivuga riti ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwiherezo. Alpha na Omega ninde? Uwa mbere n'uwiherezo ninde? N'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. N'ijwi rya Kristo riganiriza ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma mu gihe cibuye rikobeze furuka. Aha mu gihe cibuye rikobeze furuka riganiriza ishengero ryiwe, aganiriza ishengero ryiwe muri ijwi rirenga ry'inzamba, no kuvuga ngo hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi akabamenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Mu byesho igice ca 4 murongo wa mbere naho nyene haratubwira hagati na hagati mu murongo wa mbere haravuga ngo kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, irambwira riti duguze hano ndakwereke ibintu bikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Mbega ndihe azotumirira kuduga? Ni mu gihe cy'ibikoze furuka, kuko nico gihe cy'ibikoze furuka, kuko haramaze guhera intambuko canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Sukudugira muri na kimwe muri ibi bihe, ahubwo ni mu gihe cy'ibikoze furuka, kugira ngo twumve ijwi rya Kristo biciye muri inde, biciye muri uwo Kristo azoba ariko aravugiramwo ku munsi wa nyuma hamwe n'ijwi ry'inzamba, no kuvuga ngo n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, azoba ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Reka turabe uwo havugirwamwo, hamenyekanishirizwamwo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kuko
ubwo tuzoba turiko twumviramwo bino bintu byose biterezwa kubaho vuba, niho Kristo azoba ariko aratubwirira n'ijwi rirenga ry'inzamba, no kuvuga ngo n'ubutumwa bw'inkuru nziza iyo bwami. Ivyahishuriwe igice ca 22:6 aravuga ngo arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe. Nindavuze yuko yatumye marayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. No kugira giriki kugira yereka abagorano biwe ibintu biterezwa kubaho vuba, arivyo yavuze hari ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma yibi ibizobera ngaha mu gihe cibire kuri bizifuruka, arico gihe gihuye none munsi wa nyuma. Ibintu byose bizoba kuri no munsi wa nyuma bivugwa bimenyekana mu gihe cibire kuri bizifuruka biciye muri Yesu Kristo muri mpwemu yera, abivugiye mu mumarayika ntumwa ari we muvugishwa wa nyuma Kristo arungika ku isi. Ubu ni we muvugishwa ku kiringo c'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami hehe hagati mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu ntambuko y'igihe cibire kuri bizifuruka. Kubera iki? Kuko we ashirwa mu gihe cyo bikoze furuka, kandi abo bandi bamarayika nabo bahawe izi ntambuko zitandukanye canke ibihe bitandukanye b'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'ibibanza bitandukanye ahashikirijwe ibi bihe. None ni kihe kibanza kizoshikirizwa mu gihe cyo bikoze furuka? Ni Amerika Latine na Karayibe. Ico nico kibanza cahezagiwe n'Imana, nico kibanza gifise umugisha w'Imana mu gihe cyo bikoze furuka, kugira ngo turonke ubumenyi bw'ibintu byose bitereza kubaho vuba, kugira ngo hatangazwe hamenyekane mu rurimi rwacu bwite, mu rurimi nyamukuru rw'abanyamerika Latine na Karayibe, arico ari igisupanyoro. Rero murabo umugisha ukomeye cyane twahawe mu ntambo kurusha mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga. Habaye abashumbandwi babizigirwa b'ubwenge, ariko ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibikoze furuka Kristo azogira umushumba wiwe wo kwizigwa w'ubwenge, marayika we ntumwa, ariko aramenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi mwitegereze ubu butumwa azoba ariko araduha, azoba ariko aratubwira ni imvugwa zo mu buryo bw'inkemu z'ubugingo kuri uno munsi wa nyuma, nk'uko vyavuzwe mwa wa mugani w'umushumba wo kwizigwa w'ubwenge. Mwitegereze muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 42 ukabandanya. Kristo yaravuze ngo nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko uyu mubimenye, iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo bagaburire igihe kigeze, kugira ngo bahiki imfungurwa ku gihe? Bande hehe mu rugo rwiwe. Kandi inzu y'umwami ni iki? Ni ishengero ryiwe, ni umuryango wiwe, ni ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Abana nabo nabatorajwe n'Imana, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, aribo baterezwa kugaburirwa mu bugingo bwabo, kuko umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi akanwa k'Imana ni intumwa z'Imana. Mu kanwa k'Imana mu gihe ca mbere havuye ubutumwa bw'igihe ca mbere biciye muri Pawulo, ari we yari akanwa ka Kristo. Kristo yavuze biciye muri Pawulo. Pawulo yaravuga ngo si jewe ngihari, ni Kristo ahari muri jewe. Kandi Kristo abaye muri Pawulo yari karavuga biciye muri Pawulo ubutumwa, imfungwa zo mu gihugu mpwemu z'ubugingo bw'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu ico gihe ca mbere. Uko niko rero bamye bagiye imfungwa zo mu gihugu mpwemu muri buri gihe, abahungu n'abakobwa b'Imana. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge? Ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge? Uwo shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo bagaburire igihe kigeze. Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge azoba ariko agaburira abahungu n'abakobwa b'Imana mu nzu y'Imana, no kuvuga ngo mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cyo kuza k'Umwami? Nuwari ngaha mu gihe cyo rikoze furuka
kuko nico gihe cyo kuza k'umwami Yesu Kristo. Kandi intumwa iri ngaha izo biriko iragaburira abatoranijwe n'Imana nibaho ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Uwo ni wo mushumba wo kubwizigwa w'ubwenge azoba abayeho ngaha ku isi, kandi azobona yakira ugushitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi azobihishurira abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Kandi uwo mushumba afise umugisha wasezeranye yuko shebuja azoma kugaba ibyo afise byose, no kuvuga yuko azoba umutware w'ivyo umwami Yesu Kristo byose azoba afise mu kuza k'umwami. Rero turabwirwa mu byeshuri Yohana, turabwirwa n'intumwa mutagatifu Yohana mu gitabo cyo byahishuriwe igice ca 22:16 ivyo Kristo yavuze. Rero nimwumve ni Kristo ariko aravuga ngaha, yaravuze ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo ko bw'amashengero. Ninde Yesu Kristo avuze ngaha ko yatumye? Ni marayika wiwe ntumwa. Ubu ni wamuvugishwa ntumwa w'ikiringo c'ubwami, arungitswe kugira ngo ashingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uyu munsi wa nyuma, bityo abatojwe n'Imana bagaburirwe, abahungu n'abakobwa b'Imana mu bugingo bwacu tugaburirwe iki? Ijambo ry'Imana. Kuko umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero turumvise ibanga ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iryo turaribwirwa kandi na Pawulo mu Banyefesi igice ca 2. Mwitegereze ngaha murongo wa 19 ukabandanya, haravuga ngo katurabe canke twari twamaze kuhasoma. Nimba twari twamaze kuhasoma, haravuga ngo muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo be urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe namwe mu kuba ingoro Imana ibamwe. Rero mwitegereze, Imana izoba mu biremwa abantu mu mwuzuro wose. Ibi biremwa abantu ni abagize uyu mubiri w'ibanga w'abizera witwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nabizera Kristo bageje ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, kandi barose mpwemu yera. Abo abenshi barabayeho mu bihe byaheze. Kuri uno munsi wa nyuma naho harabayeho igitigiri ciza c'abatojwe n'Imana, abizeye Kristo nk'umukiza wacu. Nuko twoza ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama, amaraso ya Kristo, turonka mpwemu yera. We n'ubu aracabandanya ahamagara yegeranya abatoranijwe kuri uyu munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, kuko abanyamerika Latine na Karayibe nibo bazokuzuza muri ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibiriko bizifuruka. Ico gituma umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma haribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami wavuye muri Amerika Latine na Karayibe, kandi ariko arahamagara yegeranya abatojwe n'Imana bose. Kristo yaravuze muri Matayo 44 murongo wa 31, tazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranirize hamwe abatoranijwe. Ibyo nibyo biriko biraba kuri uyu munsi wa nyuma. Hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami hariko haramagagwa hegeranwa abatoranijwe n'Imana bose mu mubiri banga wa Kristo mu gihe c'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kugira ngo igihe hazokuzura, kugira ngo niyo huzura igitigiri c'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero rya Yesu Kristo, hanyuma abapfuye bizera Kristo bazozuke, natwe bakiri bazima duheze duhindurwe, nuko tugire umubiri uhoraho. Turumvise umugisha udasanzwe Imana ifitiye abanyamerika Latine na Karayibe, nuko kuri Amerika Latine na Karayibe
yari yabafitiye umugisha ukomeye cyane nk'uko ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo zatangurira ku gice cyo hanze hanyuma zikabandanya n'ahera zikarangizwa n'ahera ha cyane. Turana yuko igice cyo hanze kiri mu burasirazuba, ahera niho hakurikira ariho hahuye n'intambuko canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga umubiri w'ibanga wa Kristo mu ngoro y'umuryango ya Kristo. Mwitegereze ingene inyubako ya Salomo yari imeze hamwe n'iya Mose, kandi murabe ingene hamye hakogwa, ingene hamye hubakwa ingoro y'umuryango ya Kristo, no kuvuga ngo ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, hisunzwe ca gicapo nyene canke umuderi w'ingoro iri mu ijuru. Rero mwitegereze ingene iburengerazuba hari ahera ha cane h'ingoro, hariya ingoro ya Mose hamwe n'ingoro ya Salomo. Rero ahera ha cane h'ingoro yo mu ya Kristo y'ishengero rya Yesu Kristo haherereye hehe? Ni burengerazuba nyene, ni mu kibanza cy'iburengerazuba, Amerika Latine na Karayibe. Amerika Latine na Karayibe iri hehe? Iburengerazuba. Iburengerazuba ariho mu burengero niho umwana w'umuntu yari kurabagiranira nk'umuravyo, nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukiyerekanira hehe? Iburengerazuba. Kandi iburengerazuba ni Amerika Latine na Karayibe. Iburengerazuba hagizwe na Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe. Muri Amerika ya ruguru harashikirijwe intambuko y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, harico gihuye n'igice c'ahera h'ingoro y'umuryango ya Kristo. Rero ahasigaye ku mugabane w'iburengerazuba, umugabane wa Amerika ari Amerika Latine na Karayibe, hashikirizwa igihe c'ibirekobeze furuka, hashikirizwa ahera ha cane h'ingoro y'umuryango ya Kristo. Ico gituma hariko harahamagagwa hegeranywa batoranijwe kugira ngo bubake ahera ha cane h'ingoro yiwe y'umuryango, abahamagara kandi ashira amabuye mazima ibiberamwe abantu hehe? Ahera ha cane h'ingoro yiwe y'umuryango. Twahawe igice ciza cane c'ingoro yo mu buryo bw'inkwemo ya Kristo. Twahawe umugisha ukomeye cyane Amerika Latine na Karayibe. Ico gituma abanyamerika Latine na Karayibe bazokwinjira mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Ni Amerika Latine na Karayibe niho havugirwa ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami n'ikiringo c'ubwami, niho havugira inzamba ya nyuma canke ijuru rengaje inzamba, nuko igahamagara ikegeranya batoranijwe mu gihe c'ibirekobeze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Mu gice kihe c'ingoro ahera ha cane, ahari Imana yanyegejwe, ari ishushanya ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bucijya nino buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo niyo Mana yanyegejwe. Nizo mfungwa zo mu gihugu kuri twebwe twese muri Amerika Latine na Karayibe kuri no musi wa nyuma. Izo nazo mfungwa zo mu gihugu mu mushumba wo kwizigwa w'ubwenge azoba ariko araha abahungu n'abakobwa b'Imana hehe? Mu nzu y'Imana, mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Turumvise ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, iry'abasohowe hanze, abakuwe mu isi bashigwa mu bwami bw'Imana. Yesu migisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje. Vuba twese duhindurwe tunyakugwe, vuba abasigaye bataraza bashike, bakira ijambo bashike, bashigwe mu biribanga wa Kristo mu gihe cy'urukoze furuka, huzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, huzura igitigiri c'umuribanga wa Kristo, igitigiri c'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, abapfuye bizera Kristo bazuke, natwe abakiri bazima duhindurwe, hanyuma tuje amazima nayo bw'umwagazi w'intama mu ijuru turi kumwe n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. None barihe abagize umuribanga wa Kristo
abo kuri uyu munsi wa nyuma bariko barahamagagwa begeranwa bashigwa mu gihe cy'ibireko by'imfuruka mu kiringo cy'ubwami. Turi hano muri Nicaragua, igice kimwe c'abatoranijwe n'Imana, n'ibibanza bitandukanye vya Amerika Latine n'ibihugu bitandukanye vya Amerika Latine na Karayibe. Harimwo abatoranijwe n'Imana bariko barahamagagwa begeranwa bashigwa mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo mu gihe cibuye rekobeze vuruka. Ngaha niho turi kuri uyu munsi wa nyuma, turiko turakira ubutumwa bw'inzamba ya nyuma, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi turiko turashigwa mu gihe cibuye rekobeze vuruka. Kuri jewe ryari bako ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'ibanga ry'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mu bikunzi bakundwa cuti bene data muri hano n'abarabira kumbonesha kure, kandi simigisha Yesu Kristo yoba ku bugingo bwanyu vuba, twese tugire umubiri musha uwo yasezeraniye twebwe twese. Mwese mugira ijoro ryiza, kandi ndasigana hamwe namwe Revera Miguel Bermudez Marine. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde mwese.